Landry. Landry ni my big brother. Ujya ni nka papa man. Landry umuzi imyaka. Ajya umara imyaka ingahe mu. Nuko umuntu wese aja kuri kamera afite ashaka kuvuga. Je nk'ubukona naje ngaha. Irashimira abafana bariko baranshigikira. Ndababwira kandi ko nafise kamera. Kandi je aba journaliste bose mu gihugu cy'u Burundi ndabakunda. Nabamfutira ibiganiro ndabakunda fresh. Bamfutira ibiganiro. Man. Ikisi kiganiro turi kumwe na Iriti. Munakiona iki? Mwarigeze mukibona ndagipostinga kuri Star TV. Ngiki nga usiriti napo. Nkunda kandi cyane. We nkuko wambwiye ko utabaterezwa kuba hypocrite. Nanjye sinshobora kuba hypocrite. Yes, 1-2 bakunzi ba Flip GTV. Today ni Mr. Koresha umwanya na Star Boy. Vipi bro? So vipi papa fresh kabisa ndashima numeze neza ariko. Yeah, I'm good man. Urabiriwe bro. Asante papa ni uri nguri mu bapresenta ngo babegwa cyane. So uko biri kose je navyo mbona ariko kuba babibona abandi mani bahezagire cyane ushobora kwambara impuzu y'igihumbi mugo kabego. Yeah, ushobora kwambara ya benshi wewe ushobora kwambara impuzu. Bo je naho nzotunga nkagira amafaranga menshi. Bijya bintu bavuga ngo aronga amasoko y'ababoss. Nkagurikira tumiliyoni. Zotuma ndakigura amajana 3 y'amajana 7 mfasha abantu batishoboye. Ega hajya mbangize gaspillage. Yo gura ikintu cy'umiliyoni hariho ikintu binganye be kandi n'ubukomezi kigurwa 3 baba bari kubagira gaspillage. Ababoss mufise amafaranga. Baba bize economy. Ababoss mufise amafaranga. Ndabamuze muragura ibintu by'amahera make ayo mahera muke muyafashisha batishoboye. Star Boy yakunze kwambara ya force kirato kiri mu bwoko kirato kitazigera kiva ku chat. Na Diamond akiraramwo kwa matwa mubonye mu ma video ni kinyene na akitohaki. Oya ujafise byinshi uramaze kubona chambre yiwe rimwe birata. Nta chambre yiwe ndabona uramaze kwibona. Je ndamaze kuyibona. Chambre yiwe birata biruzi yo mega ni shop. Star Boy sawe vipi nakazima. Je meze neza ndashima uko biri koshe. Ariko ntawoga yakazi kiwiwe. Ariko muga misi wisobeka kuri Landry. Landry ni my big brother. Ujya ni nka papa man. Landry umuzi imyaka. Ajya umara imyaka ingahe mu. Landry arahanzi mubaze. Naragenda agikora muri waka aranzi. Aranzi kuntu twagiye mu Rumonge. Nkazana volcano y'ideni. Ega turifika mu ville. Nikakosa franga. Nanjye kwa nani fise umubozi kampiga simu kamwambia nitumie franga nikaona ni GB. Tuvuye mu Rumonge wazi kuza ku deni hata mahera ufise. Munapanda gari na ni deni amuna franga. Je nyene ata maheru nagiye kwana nakore yindi TV navuga ati reka nitange nje gukora ndondera amakuru kugira ejo nubake ejo haza ariho ndiko ndubaka no munsi urubaka Star TV yavuye muri Star Boy wa muririmbyi wo muri Nigeria ndamukunda cyane of course uramukunda n'umuntu nkunda cyane kandi ni nka kujyanye mu pastor abantu bose bazoza bitwa pastor muga izina isanzwe rihari pastor koresha umwanya ufise izina giwawe wiswe n'abavyeyi iryo ufise ryose ndazi hari uwundi umuntu yituko ariko jizina nisura abavyeyi ntajyo nkunda turacari hariya kwanza wambagije Landry no mu brother wa kandi Landry abantu batamuzi Landry no umuntu afise umutima mwiza sana yani ndakubwije kuri Landry afise umutima mubi n'inzira y'Imana Landry uno munsi nyene aha namubwiye ati Landry ndasavye Landry mfasha Landry warubasha Landry arafasha sana ngo uboneke gusa kuri TV yacu anakimbia sio kusema hivyo nimba afite umutima mwiza akuya urazi gituma yagiye nuko umuntu wese aja kuri kamera afite ashaka kuvuga je nk'ubukona naje ngaha irashimira abafana bariko baranshigikira ndababwira kandi ko nafise kamera kandi ndakora Star Boy reka ndakwereka ura Landry hari ibintu aherutse kwandika ngo ubuzima bwiwe mina muyuani bongo bire vetari andikaka Landry namujwa tangia zamani burya bavuga ati kuba kizina biragoye ndazura mwibuka ariko aragwanira intuze nyagapira ka MIP James kandi arakabura ayo yose n'amaisha yaciyemo kandi akomeye ariko ubunye bogwanira kiwiwe kandi no mu bantu bokagwanira agapira kiwe kanditse ko Landry promoter je no kagwanira ukambare gusa nkakambara kubera iki je nawe zipigania kako we kweka tugwanira kiwawe Landry ni jama yangu nawe nashobora kugwanira kiwanje bivanye n'ico ndamumariye kwera nzi yuko icyo amariye muri jewe no kagwanira agapira kiwe kandi je aba journaliste bose mu gihugu cy'u Burundi ndabakunda nabamfutira ibiganiro ndabakunda fresh mfutira ibiganiro man Star Boy ugomba untera ubwoba bana kufutaga bipindi ku YouTube hari umu journaliste yitwa Bo, uwo mu journalist yaranije cameraman. Araniza camera. Kwa buzima bwa bwo gutira ati. Camera nifiti. Urani mfite ibiganiro bishika gushika amajana 2 mu mezi 2.
ntiratira randira rantiza kamera abandi bakantiza nkuko nawe ushobora kuntiza nkuko nkakora ikiganiro ndazi ntiwomera urankotesha umuhamahera sawa ndaguha amahera rero nawe murantanga amahera were muri abo gutanga amahera noce nza gutora yiwawe sawa uravyumva akaniyajima kamera bro nikafanya kipindi na Iriti na Dakwina uje ba muri Uganda ikiganiro hapa na hapa yaraje nikoneshe mapicha ucunyereka ico kiganiro ko bigeze ukibona kuri Star TV Ngacha nikoneshe. Iriti nurazi ko nagoye gutora. Yibera muri Uganda. Reka ndakwereke. Oki. Ngwa nikoneshe. Imana uhuze mu bakobwa gusa muri phone. Nabazindi mishi. Ngwa kwanza. Sio wanamke. Ngwa kwanza tuangalie kubera ko iyi kintu vraiment charambabaje umuntu andungikira ibintu by'abantu bari buci. Ni maprono musimu yako acha. Unaona sasa? Ikisi kigano turi kumwe na Iriti. Munakiona hiki? Mwarigeze mukibona ndagipostinga kuri Star TV. Ngiki nga usi Iriti napa. Iriti nanda mtoa wapi? Anaishi Uganda. Unasikia? Urienda Uganda makani wao akagapiranye. Aho ni cha leo hicho. Sina namba akagapiranye. Ariko ipataro shi. Wewe unakona namba ipataro ya ntwari. Urabona? Kandi namba inamaro no musina nambaye. Ico kiganiro rero akanambia hivi, nikamwambia niazime kamera. Itumikishe kamera yako, uraza kumama image. Uwo munsi kamera yacizima jisi yaciye abuje kidogo chatuvugana n'umukameramani ko bazompa image bukeye akanambia kuyo chukue image unajua taxi ya usiku ya saa 1 hapa town kutoka Nyakabiga na kuri Gasenyi arere tour man nikafika yuko nikakutana kipindi akuna mani nilitari ya man umubwigire jiste niwe ni jiste gaeli jiste mamishi siyawe kuba hypocrite man jeste ndaba hypocrite ndagukunda kandi cyane we nkuko wambwiye kutabaterezwa kuba hypocrite nanjye sishobora kuba hypocrite nanzi ngo ndagufitiye narakubabariye ikiganiro ko bamwaragifuse ntacyo bitwaye je nibereho neza kandi nitwara tuze dusangire rimwe nta nakimwe gusa ndabivuze ko wakoze kandi kurangwa na Maria unapenda jidirisha sana urakunda kwiriza jewe kuva uva kuri ya TV yakorerako wazanya Maria man jewe uko biri koshe urira bivanye n'ikintu ba wibutse je nibutse gushika no urira mu maso moyo nukuraceka mbo je uko meze neze ndashobora kurira kandi mbabaye nkarira sasa ndafanya erega bariko barankwa bagura gashano reka kurira Randiri yaciye anyitora avuga ati braza ingo ngaho nyegeye nze ndakwereka mugira neza Randiri promoter big up sana Hitop TV abayikurikirana Imana ibahezagire je no tuma mbura ama views muga Hitop TV karo ndakubwiza ukuri Starboy mi mu TV na hari abantu babamviriza ndakubwira urayana ikona amacakubiri ifite amacakubiri hata hivi kuja imbere baramutafutaga mbona bakirenga Imana ntiturababona kuri jimbere araba bakirenga Imana tuyabaona akiye banamureta lakini Randiri banamureta juba naona kama anafanya kazi ya mzuri hapa na mimi niko na urazi cyo ndayankira hari ibintu bidoze kuri wewe kuri biti mwakreye yuko hari abarapere benshi mwinuba kandi bashoboye murarete zire jina zenu bako wapi basi bari bapeti warubazi kama baba abo urikona bajo Dabotene urikona mujo niko mujo na UNB nari ndamu ujya mujama Jimbo nari ndamuzi pako bahari abantu Dabotene nta muntu yaramuzi Dabotene je nari ndamuzi yego ni wari umuzi ne wiri gushaka ko wari umuzi je ndamuzi uko biri kose bro Hitop TV ni cyagura na cyane cyane baba bafite akazi kenshi nanjye bafite akazi kenshi man je bujya ndakora man ibiganiro nije ndabimonta nije ndabiposting nije ngira partage kuri jewe je nyene apana Hitop TV nije monta nije posting nije ngira share sina kamera afise ndi byose sasa muri support na mini basi ntagira umuntu yitenga avuga ati ndakurira umukameramani umwaka wose ama nanje ndaguhereza kamera kugira ukore acha tufe kazini kwe kameramani wako tafuta sasa bana ni sponsor banipatie utafute kamera kwanza isi John ko nasema ikwani kuronka kamera je nzoba umukameramani mapamba namana hana kagongo karagiye nbava narongora isi bakunza kuri TV uyu ni Starboy numuguruguru sana arangwa n'amarira je ndamwita umuntu amoso yabanyise Mr Recorder bivanye n'ikiganiro na telefone abakozi bo muri Isaac TV bacha banyita ngo ndi Mr Recorder naye cyo ndagiyita uyagutelefone ndamoso cyane Mr Mosos uyagutelefone Starboy agutelefone umenye yuko ewane audio ivyo bintu uvuga ni publicité utanabifata gusuko biri kose abakonzi banye ndabakunda babandanye kubashigikira please ndagusavye ni murumo abone wi TV nukuri ndakwinginze ikiganiro cyose azoshirako nturabe bimwe bugura ngo pofu ngo urahejeje anafika nakutumia screenshot kiri kuri
desegonde kumbe yakiraje gushika jya ku aya nacu mumfashije wo tumukireka mwisanzwe uravye ikiganiro gihere au début jusqu'à la fin sasa unajua tena asante sana bro imana ibahezagire cyane mwagize neza kuma ukuntumira kuri no TV yanyu sinari bwayice ko ariko uko biri kose babandanye kubashigikira bashigikire impano z'u Burundi bagushigikire bro utera imbere je naho nobona ntateye imbere mugabo inshuti gatera imbere we no mungena Landry uko biri kose tubandanye gushigikirana mubandanye kushigikirana natera imbere Landry promoter mu mushigikira atera imbere umujene ariko arakora cyane kugira ashore gutera imbere izagire big up sana yaga kuri Star TV 257 mugire sabone kugira ibiganiro byanyu muze murabibona ari kiganiro home love in town meet bisi ibiganiro byinshi ari izindi nouvelle creation asante sana